Abapfungwa bo mw'ibohero rikuru rya Ngozi bamenyesha ko ahapfungiwe abakenyezi bamaze imisi 8 badahabwa ibiharage, ku ruhande rw'abagabo nabo bakaba bamaze imisi 2 batabironswa. Ukubura ibiharage mw'ibohero ntivyorohereza na gato abapfungwa, narirya arivyo ahanini bibatunze kuko babikoze ubugari bw'imyumbati. Ari naco gituma abo bapfungwa na cane cane abakenyezi bavuga ko bishwe n'inzara kuko ifu y'imyumbati ataco ihezi bamarire mu gihe badafise uduharage two kuyikoza. Ni mu gihe abadafise amikoro canke imiryango ishobora kubagemurira bahagirira ingorane zidasanzwe kuko badashobora kuronka ico bashira mu nda. Ivyo rero bikunyuka ku bakenyezi bapfunganywe n'abana babo bakiri bato bakenera gufungura, kuko barya ivyo abavyeyi babo baronse batagize ico baronka naho bakiriga ubusa. Muri rusangi abapfungwa bo mw'ibohero rikuru rya Ngozi batakambira abategetsi bajejwe amabohero kubagarukirako bakaronswa imfungurwa zikwiye nk'uko vyahora, ngo kuko abana bakiri bato bashika 200 babarizwa muri iryo bohero bashobora kwicwa na kigoyi. Uruganda rwa RPA twashoboye kumenya ko no mu yandi mabohero makuru ya Muramvya na Gitega ibiharage vyoba vyabaheranye mu bubiko, kuko uyu munsi batigeze baronswa ibiharage, bari bafise ifu yonyene.